Mu bihe tugezemo umupira w'amaguru football ni imwe mu masiporo akunzwe cyane, igakundwa n'abatari bakeyi, yaba abakuze n'abakiri bato, yaba abagore n'abagabo, abasore n'inkumi. Umupira w'amaguru ni kimwe mu bintu bihuza abantu benshi. Umupira w'amaguru kandi ukaba kimwe mu bintu bishobora gutunga umuntu, na cyane cyane ku bawukina n'abakora ibikorwa bitandukanye bifite aho bihurira n'umupira w'amaguru. Gushika uyu munsi ibiganiro bitandukanye ku maradiyo, ku bimenyesha amakuru bitandukanye ntibisiba gushyira imbere umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru uratuma benshi barara bicaye bariko bararorera ama ekipe bakunda. Umupira w'amaguru urashitse ahantu ushobora gutuma abantu barara badafunguye canke bakababara bimwe birenze kubera ama ekipe bakunda yatsinzwe. Ariko kandi ku rundi ruhande hariho n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye bivuye ku ntsinzi z'ama ekipe basanzwe bakunda. Nico gituma Kings Family Burundi idahengeshanya kugushikiriza amateka n'ivyaranze ubuzima bw'abakinyi batandukanye. Uyu munsi twaguhitiyemo uwitwa George Weah. Ushobora kuba warakuze umwumva ndetse gushika n'uyu munsi ukaba ukimwumva, ariko mu by'ukuri uyu yaranditse amateka kuko niwe mukinyi wa mbere w'umunyafrika yashoboye kuronka Ballon d'Or. Ibindi ko ndakubwira ni ukuri, gusa urashobora kutumva cyangwa ngo utahure uburemere bwabyo. Nukubwira yuko George Weah ariwe mukinyi wenyene akomoka ku mugabane wa Afrika yashoboye gutahukana igihembo gihabwa umukinyi mwiza ku isi arico Ballon d'Or. Ikindi kidasanzwe kuri uyu mugabo George Weah, ntibikunze gushika yaho umuntu yakinye umupira w'amaguru agashika kure, bishika akavamo umuyobozi akomakomeye. Niyo bishitse usanga yabaye nk'umushikiranganje w'inkino, canke ugasanga yarongoye nk'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu iwe, eka n'ibindi bikorwa bitandukanye bifise aho bihuriye n'umupira w'amaguru yoba yarakinye. Siko bimeze rero kuri uyu George Weah, kuko uretse kuba yarabaye umukinyi akomeye yakina nka rutahizamu, amaze gusezera umupira w'amaguru yahavuye afata ingingo yo kuja muri politike, ndetse biramukundira kuko yaratorewe kuba umukuru w'igihugu mu matora aciye mu muco. Amazina yiwe y'ukuri yitwa George Mani Oppong Weah. Yavutse ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1966, avukira mu mugwa mukuru wa Liberia i Monrovia, mbere ni naho yakuriye. Aba mu bwoko bw'abakuru basanzwe bava mu bumanuko bushira uburengero bwa Liberia, ahantu hazwi nk'ahantu hakenye cyane. Amashuri y'intango yarayize, hanyuma na secondaire ayiga muri Wells Harrison High School, ariko yaje guheba amashuri atayahejeje kuko yagarukiye mu mwaka wa mbere gusa. George Weah yatanguye gukina umupira w'amaguru mu mwaka w'1981. Ico gihe yari afite imyaka 15 gusa. Yari atanguriye muri ekipe y'abakiri batoyi yari iherereye aho yaba, kandi yari yarakuriye, nuko aza gushigwa muri ekipe ikina mu cicaro ca mbere aho nyene mu gihugu ca Liberia. George Weah yatanguye kwitwara neza mu kibuga, yerekana yuko ashoboye umupira, bituma ashimwa na ekipe yo mu gihugu ca Cameroon yitwa Tonnerre Yaounde. Nuko abandanirizayo biza gutuma uwari umumenyereza w'ikipe ya Cameroon Claude Leroy amubonamo ubushobozi budasanzwe, abwira uwundi mumenyereza wari umugenzi wiwe wa Monaco ico gihe yari Arsène Wenger yuko yamuboneye umukinyi afise impano idasanzwe, gutyo ngo yomusinyisha. Arsène Wenger yaje gufata indege yerekeza mu gihugu ca Cameroon. Agiye kuraba ukungene George Weah akina, aramushima, bituma mu mwaka w'1988 aca mutwara muri Monaco yo mu cicaro ca mbere mu gihugu c'Ubufaransa, ahabwa amafaranga angana n'ibihumbi 12 by'amayero. Uyu mumenyereza binavugwa yuko yabaye umuntu adasanzwe mu buzima bw'umupira w'amaguru bwa George Weah, kubera ko yaciye atangura kwitwara neza cyane, bigatuma inyuma y'umwaka umwe gusa ahabwa igihembo cy'umukinyi mwiza w'umunyafrika wasumbije abandi. Mu myaka 3 yahamaze yafashije iyo ekipe ya Monaco gutwara igikombe cy'igihugu c'Ubufaransa, mbere anayitsindira ibitindo bishika kuri 57. Mu mwaka w'1992 yagiye muri Paris Saint-Germain, ayifasha gutwara ibikombe birimo igikombe cy'igihugu mu mwaka w'1993 ndetse no mu mwaka w'1995. Yarayifashije kandi gutwara igikombe cya championnat mu mwaka w'1994, mbere n'icya Coupe de la Ligue yo mu mwaka w'1995. George Weah kandi ari no muri Paris Saint-Germain yarabaye umukinyi yatsinze ibitindo byinshi mu rukino rwa UEFA Champions League yo mu mwaka w'1994 ushira umwaka w'1995. Byaje gutuma ahabwa kandi igihembo c'umukinyi akomoka muri Afrika yitwaye neza gusumbya abandi mu mwaka w'1995. Inyuma George Weah yaje kuja muri AC Milan akina shampiyona y'Ubutaliyani,
akihashika yanatwaranye nayo igikombe cya shampiyona, aba ari nawe mukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri iyo shampiyona. Mu mwaka w'1999 George Weah yarasubiriye afasha iyo ekipe gutwara igikombe cya shampiyona. Guhera mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2000 yarayikiniye ayitsindira ibitsindo bishika 58 mu nkino 150. Ari muri AC Milan kandi mu mwaka w'inkino w'1995 ushira umwaka w'1996 nibwo yakoze amateka adasanzwe, ahabwa Ballon d'Or, aba umukinnyi wa Afrika wa mbere akoze ico gitangaza. Ingufu zitanguye kumuherana buhoro buhoro. Mu mwaka w'2000 bamutije muri Chelsea ayifasha gutahukana igikombe ca FA Cup. Mu nyuma yahavuye agugwa na Manchester City, nayo ayivamo yerekeza muri Marseille yo mu gihugu c'Ubufaransa, aza gusozerera umupira w'amaguru wiwe muri Al Jazeera yo muri Abu Dhabi. Muri ekipe y'igihugu canke mu mugwi nserukiragihugu ca Liberia yatanguye kuyikinira mu mwaka w'1986. Mu nkino 75 yayikiniye ayitsindiramo ibitsindo 28. George Weah numwe mu bakinyi bakomakomeye babayeho batagize ekipe y'igihugu ikomeye kugira ngo ashobore kuba yonayifasha gushika kure, na cyane yuko atigeze akina igikombe c'isi ari kumwe nayo kubera yuko itigeze ironka amahirwe yo kuronka itike ija mu gikombe c'isi. Uretse kubera yikiniye yaranayibereye umumenyereza, mbere azaranayifasha muri ubu buryo canke ubundi. Mu bijanye n'umupira w'amaguru, George Weah yaragiriwe amahirwe aho umwe mu bana biwe yamukurikije ku bijanye no gukunda umupira w'amaguru, umwana witwa Timothée Weah. Mbere uyu mwana yaranakiniye Juventus de Turin, akaba yaranakiniye na ekipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yuko asezeye burundu ku mupira w'amaguru, George Weah yacinjira muri politike. Ico gihe acaba umuserukizi wa ONU canke ambasaderi wa ONU. Mu mwaka w'2005 yiyamamarije kuba perezida nk'umukandida w'umugambwe CDC, nuko atsindwa amatora n'umukenyezi Ellen Johnson Sirleaf. Mu mwaka w'2018 nibwo George Weah yasubiriye kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu ca Liberia, mbere aza no kugira amahirwe yo gutsinda amatora, acaronka amajwi amwemerera kuba umukuru w'igihugu, ikintu kidasanzwe ku bantu bagiye bakina umupira w'amaguru. Naho yahagaritse umupira w'amaguru, yabandanije akunda umupira w'amaguru gushika yaho ku myaka 51 y'amavuko, igihe yari perezida. George Weah wa Liberia yakiniye ekipe y'igihugu umupira w'amaguru mu rukino rwa kivandimwe. George Weah yabaye umukinnyi wa mbere nkuko nari nabikubwiye w'umunyafrika yatsindiye igihembo cy'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, umukinnyi yitwaye neza gusumbya abandi. Muri runo rukino kivandimwe yakinye iminota 79 ku rukino Liberia yatsinzwemo na Nigeria ibitsindo 2-1 ku murwa mukuru wa Liberia ariwo Monrovia. Kugira ngo habe ugo rukino, Liberia yateguye ugo rukino kivandimwe mu ntumbero yo gusezera ku mpuzu nimero 14 George Weah yahoze yambara ubwo yari mu bihe byiza agikina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Ico gihe muri ugo rukino George Weah yavuze yuko ubuhinga bwe mu mupira w'amaguru ngo ataho buzokwigera buja. Yaravuze ati, kuva navuka je ndi umuntu w'amateknike nka papa wanje kandi niko nzokwama. Yanavuze igituma kuva mu ntango yahawe kwambara inimero 14 ubwo yari umusubirizi muri ekipe y'igihugu ya Liberia. Ico gihe yaravuze ati, uko imyaka yabandanije kuza irarengana narushirijeho gukora cyane, mva ku ntebe y'abasubirizi nja mu bakinyi batangura mu kibuga, nca ntuma inimero 14 imenyekana mu gihugu. Byansabye kugira umwete cyane umusore wese ariko aranyumviriza nifuza yuko yogira, mbere agaca umuntu adasanzwe agakora ibyo ashoboye gukora byose kugira ngo ave ku ntebe y'abasubirizi. Kuba ku ntebe y'abasubirizi ntibyari bivuze yuko ari jewe mukinyi mubi cyane kandi yakina nabi cyane gusumbya abandi, ahubwo byari bisiguye yuko igihe canje kitari bwashike. Ariko ubwo cyari gishitse nabandanije gukora cyane n'umwete mwinshi, sinacitse intege ngo mvuge ngo namaze gushika. Mu by'ukuri inzira ntiyamigororotse kandi ntihaburamo ibitsitaza, ariko ubwirizwa gufata ingingo ntabanduka, ubwirizwa kugira umwete muri wewe kandi ukigirira icizere nk'uko naje nabigize. Muri urwo rukino Nigeria yakinishije ekipe ikomeye, harimo abakinyi nka Wilfried Ndidi yarasanzwe akinira Leicester City muri shampiyona ya Premier League yo mu Bwongereza, mbere harimo n'uwitwa Peter Etobo, uyu yakina hagati mu kibuga muri ekipe ya Stoke City. Harimo kandi uwitwa Kelechi Iheanacho yarasanzwe akina na Ndidi muri Leicester City, yinjiye mu kibuga mu gice cya kabiri nk'umusubirizi.
Etebo muri urwo rukino niwe yateye umupira wo muri corner washizwe mu izamu n'umutwe n'uwitwa Simeone Nwanko, bica biba ibitsindo bibiri vya Nigeria ku busa bwa Liberia. Inyuma yaho Ari Onyekuru yakinira ekipe ya Galatasaray nk'intizanyo ya Everton yayitsindiye igitsindo ca mbere. Biza kurangira Liberia ironse igitsindo kimwe kuri penalty ya Kipa Sherman mu minota ya nyuma y'urukino. Muri runo rukino George Weah akaba nawe yaritanze uko yarashoboye kose. Nkuko nari nigeze kubikubwira, George Weah yahavuye yinjira muri politike amaze gusezera ku mupira w'amaguru mu mwaka wa 2002 aho yaciye aba umuambasaderi, arongera aba n'umukenguza amateka. Yarahiganiwe kandi ikibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2005 anatsinda umupfasoni Johnson Sirleaf mu matora ya mbere, ariko aza gutsindwa mu matora agira kabiri aho we nabo bari bari kumwe banse kuyajamo. Igihe yatsinda amatora agomba arahire wari umumenyereza wiwe mu mugwi wa Monaco wo mu Bufaransa mu myaka ya za 90, ari nawe yanamufashije kugira ngo yinjire gukina i Buraya. Arsene Wenger yari yatumiwe muri ivyo birori byo kurahira kwiwe. Uyo mumenyereza Arsene Wenger muri ico gihe yari uwa Arsenal, yavuze yuko yigeze kwiyumvira yuko umunsi umwe George Weah ashobora kuzoba perezida, ariko ngo ntiyabimubwiye. Mu by'ukuri nubwo kuva kiri muto yabayeho mu buzima bubi, Monrovia ku murwa mukuru wa Liberia yarateye imbere mu mupira w'amaguru aho yakiniye imigwi itandukanye ku mugabane wa Buraya harimo Chelsea, AC Milan n'ayandi atandukanye. Akaba yaranaronse agashimwe ka Ballon d'Or kuko nari nabikubwiye. Igihe bwacarahirira kuba umukuru w'igihugu baragize igiteramo ku kibuga c'umupira aho no munyepolitike yahoze ari umukinyi w'umupira w'amaguru yagomba arahirire kuba perezida w'ico gihugu ca Liberia. Nkuko nariko ndabikubwira, George Weah yararahiriye kurongora igihugu ca Liberia nk'umukuru w'igihugu. Niwe yabaye umukinyi w'umupira w'amaguru yashoboye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Afrika, ibintu bitari bwakorwe n'uwundi wari we wese. No mugabo kandi yarigeze kwandika amateka mu mwaka 1995 nkuko nabikubwiye, nuko atwara igihembo cy'umukinyi mwiza i Buraya kandi ari umunyafrika, ibintu bitari bwigere bibaho. Iyi Ballon d'Or ngo ihabwe umunyafrika. George Weah yagiye ku butegetsi asubiriye umukenyezi yarasanzwe arongoye igihugu ca Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. George Weah kandi yaratsinze amatora mu mwaka 2017 ubwo yararushije uwari vice perezida wa Liberia Joseph Boakai. Bitorera George Weah yarakunzwe cyane mu gihugu ca Liberia. Mu matora yabaye ku nshuro ya mbere mu kwezi kw'icumi ku mwaka 2017, George Weah yari yarushije abo bari bahanganye bose, ariko ntiyashikana amajwi yo kugira ngo ashobore kwemererwa kurongora igihugu nk'uwatsinze amatora. Ibi byatumye baja mu wundi muce w'amatora aho yarahanganye cyane na Boakai mu kwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka 2017. Ayaciye atsinda ku manota 60% y'amajwi yose, nuko abaronse gutyo uburenganzira bwo kuba umukuru w'igihugu. George Weah rero yamaze imyaka 14 yose akina umupira w'amaguru aho yakiniye ama ekipa atandukanye harimo nka Monaco yagiye mu mwaka 1988, nyuma yaho aja muri ekipe ya Paris Saint-Germain mu mwaka 1992, ayivamo aja muri AC Milan mu mwaka 1995, ava muri no ekipe muri championnat y'Abongereza aho yerekeje mu ekipe ya Chelsea na Manchester City imbere yuko asubira mu gihugu cy'Ubufaransa muri ekipe ya Marseille mu mwaka 2001. Umwuga wo gukina umupira yawurangirije muri ekipe ya Al Jazeera mu mwaka 2003, ari naho yaciye yerekeza muri politike. George Weah n'umugabo yubatse afise umugore umwe yitwa Clark Weah ndetse n'abana babiri, Timothy Weah ndetse na George Weah Jr. Naho wewe yerekanye ugukunda umupira mbere no gukunda igihugu ciwe mu kugikinira nubwo kitashoboye kwitaba igikombe c'isi, ariko ivyo umuhungu wiwe yakoze ntibyakiriwe kumwe n'abanyaliberia, aho umuhungu wa George Weah umwe mu bamukurikije kubijanye no gukina umupira w'amaguru yanse gukinira umugwi nserukiragihugu wa Liberia mu gihe se wiwe yararongoye kino gihugu. Timothée Tarpe Weah uyu yabaye umukinyi atazibagirana mu mateka y'igikombe c'isi bivanye n'ukungene yanse gukinira ibihugu bitandukanye yari yemerewe gukinira, harimo n'ico se yarabereye umukuru w'igihugu ico gihe. Uyu Timothée Weah yavutse ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri mwaka 2000, avuka kuri George Weah azwi cyane nk'umunyafrika wa mbere yaronse Ballon d'Or. Uyu mwana wa George Weah ariwe Timothée yigishijwe gukina na se, atangura kinira muri Florida muri ekipe ya West
West Pines United imbere y'uko asubira muri New York aho yavukiye atangura gukinira Rosedale Soccer, ikipe ya se wabo. Mu mwaka wa 2013 inyuma yo gukinira US Soccer Academy yinjiye muri New York Red Bulls Academy, yaje gutangura gukinira Paris Saint-Germain Academy. Hari mu mwaka wa 2014 atangura kwiyerekana mu rukino rwabo banganya imyaka. Kwigenekerezo rya gatatu kwezi kw'indwi umwaka wa 2017 uyu muhungu yashize umukono ku masezerano yo gukinira Paris Saint-Germain y'abakuze, imwe mu maekipe akomakomeye mu Bufaransa na se wiwe yakiniye mu myaka ya za 90. Uyu musore yatanguye gukora ibitangaza yerekana ubuhinga budasanzwe mu gukina kwiwe. Urukino Paris Saint-Germain yakinyemo na Monaco nirwo rukino rwa mbere uyu muhungu yatsinzemo igitego ciwe ca mbere muri Paris Saint-Germain. Ico gihe hari kwigenekerezo rya 4 kwezi k'umunani umwaka wa 2018. Kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa mbere mwaka wa 2019 yaciye ashira uwundi mukono ku masezerano na ekipe ya Celtic, aza no kuyitsindira igitsindo ca mbere mu rukino rwahuje ino ekipe na Adrionian hari mu higanwa rya Scottish Cup. Yatsindiye kandi ikindi gitsindo ino ekipe ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019. Ico gihe ekipe yo yari kwirakina na Saint-Mirren, nubwo ino ekipe yaramaze kuyishimira cyane akanayifasha ku rukino rwa nyuma rwa Scottish Cup. Amasezerano yarayifisemo yatumye adakina urwo rukino rwa nyuma. Timothée Weah yacaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yanashizwe muri ekipe y'abatarengeje imyaka 20 yakinye igikombe c'isi. Kwigenekerezo rya 2029 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 yarasinye kandi ayandi masezerano na ekipe ya Lille yo mu Bufaransa, atangura kuyikinira kuva ku igenekerezo rya 11 ukwezi k'umunani umwaka wa 2019, anafasha ino ekipe gutahukana intsinzi kuri FC Nantes. Hagati y'umwaka wa 2019 n'umwaka wa 2020 yaravunitse bituma hari inkino nyinshi harimo n'iza shampiyona atashoboye gukina. Nuko ku igenekerezo ya 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 nyuma y'ibihe byo kuvunika yatsinze igitsindo ca kabiri muri ekipe ya Lille ku rukino rwayihuje na Dijon, inyuma y'uko ica mbere yari yagitsinze mu rukino rwayihuje na Stade de Reims. Hagendewe ku bwene gihugu bwa Timothée Weah yari yemerewe gukinira ama ekipe ashika kuri 4 y'ibihugu harimo Ubufaransa, Jamaica, Liberia ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ico gikombe c'isi yahisemo gukinira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu bitanezereje na gatoyi abanyagihugu ba Liberia, ikanase wiwe yari perezida w'ico gihugu. Mu bihe bitandukanye guhera akiri mutoyi, Timothée Weah yagiye arakinira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guhera ku rukino rw'abatarengeje imyaka 15 yakineye kino gihugu mu ihiganwa ryabereye mu Butaliyani, anatsinda igitsindo ku rukino rwa nyuma bahuriyemo na Australia. Uko yazarakura niko yakunda gukinira amahiganwa menshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatanguye gukina muri ekipe y'abakuze ya kino gihugu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatatu muri 2018, acakora igitangaza cyo kuba umukinnyi umwe rudende. Ico gihe yashoboye kwinjira muri ekipe y'abakuze bavutse mu mwaka wa 2000. Igitsindo cyo ca mbere mu guserukira gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagitsinze mu rukino kivandimwe rwahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Bolivia hari ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu muri 2018. Ico gihe yaciye aba umukinnyi wa 4 akiri mutoyi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atsindiye ino ekipe igitego. Uku kudashaka gukinira ekipe nserukira gihugu ya se wiwe ariyo Liberia byatumye se wiwe abonwa nk'umuntu adatanga igitsure ku muhungu wiwe, ariko kandi ku rundi ruhande bakavuga yuko umwana aba afise uburenganzira bwo guhitamo ico yifuza. Ibi rero niko byagenze uyu mwana Timothée Weah ahitamo gukinira Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho gukinira igihugu ca Liberia arico gihugu ca se wiwe. Ibicanye n'ibyo George Weah yaranguye ntawo bivuga ngo abirangize, gusa ubuzima bwiwe bwaranzwe ahanini no gukina umupira w'amaguru. Yanitwayemo neza akaba umunyafrika wa mbere yaronse Ballon d'Or, hanyuma ikindi gice cy'ubuzima bwiwe akijana muri politike aho yanabaye umukuru w'igihugu ca Liberia. Reka ndagushimire wewe wafashe umwanya ukabana natwe mu kiganiro c'uno munsi. Unkundire ndakurarikire ikindi kiganiro, ugire like, share ndetse na comment. Niba utaragira subscribe nayo uyigire kugira ngo ibiganiro byose bica kuri Kings Family Burundi ntibize bigucike.